navukiye i Bubanza kuko niho mutama wanje yakora yari umugendarme numéro matricule 2875. Quelques mois avant yuko les événements de Sango zitangura il a été muté agenda gukorera i Bururi ikambi i Bururi kandi twari kumwe twese kuko muri ico gihe abagendarme baraba n'imiryango yabo mu makambi. Rero ajya ma événement maze gutangura yaronse mission soi-disant bagiye ko intervenir pour contrer les Moulélés qui ont attaqué le sud du pays. Kuva ico gihe twasubiye kumubona mukanya niko ndarabajya amagufa nkavuga nti none ngo murajya amagufa iminsi 3 itarenga amaze kugenda muri mission ntagaruka umukomanda w'ikambi twabamwe yabwiye mutamakazi ati turagusavye ko uva hano hantu 3 ama ico yakoze yagize ati kanengeranya ba agenda gusabira yahungiye mu babikira ku diocese y'Ibururi. Ikintu mama yashobora gukora kwara kuvuga ati reka ntwara abana iyo se ava kuvuga ntababeshe niho ingorane zatanguye kuvuga uburenganzira bw'ire les effets néfastes z'ivyo bintu kubona yaragiye tukibato twebwe twara abana babayeho neza niko novuga nagakarori twarambara ibirato abakuru banje maganso ya mon grand frère baragenda kwishura neza nta kibazo ariko kuva mutamapfuye twarabaza mu mama uzotugura ibirato ryari tukabura ushikare nivuge jewe nyene ntangu maze gushikara imyaka 7 ntanguye primaire nagiye muri primaire nibirenge n'amaguru ndina mpeza école primaire yose atanika amambiri mama ashobora kungurira nagiye gusubira kwambara ikamambiri ntanguye la 7e année mama ndamubwira nti ntatoye ko nkubu cyarambwira ati ibyo byose fata isuka nk'abandi mama ndamubwira nti nyabuna ari umudandaza nzi ko muzinanye genda umusabi deni kugira nshobore kubandanya basijiwe nzi niki ni kuvuga ko yaravyeme nakoze sogondere yose kwideni ndaba umuprometa yuko naheza amashure nzoca ndeyari kandi niko vyagenze no kuvuga narize école normale ndaheza ncanja gukora imyaka 2 muri yo myaka 2 muri kimire ikintu ca mbere nagize na totalije amafaranga yose natanguye kuva muri 7e année nja kuri wa mudandaza. Ikindi kintu nashoboye gukora amafaranga nakoreye pendant 2 ans nagize nteka ngurire amabati mama mu kazu twabamwo kanya katsi hanyuma dushobore kubaho nk'abandi. Aho rero ntavuze ibintu byo gufungura kuko byo karakamara amazi. Ni ikintu nibuka yahora agenda aho gusaba nk'umumbaki mu mihano akawuzana akawushira mu mazi agashira mwakunya tekira abana n'imwe.